ikaze mu makuru atekanye Ikirere Kizoba Kimeze kuri uyu wa kabiri Igenekerezo rya 12 ntwarante umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Ngozi na Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara za Rumonge na Makamba, haritezwe kandi imvura mu ntara ya Bururi. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:08 rirenge igihe cy'isaha 12:16 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.